na umuziki wacu niryo hangiro ryacu umuziki wacu gushikana yindi ntambwe niryo kivugo cyacu muri Bujumbura TV reka ndaramutse ndayifuriza ikaze n'umunezero n'amagara meza cyane kuri mwe bose kwadukwikira mu kuri YouTube channel ya Bujumbura TV hamwe na www.bujumburatv.com kuri mwe kumwe na Jenyene Big ndi kumwe na cameraman Scott abashaka kudukwikana kandi uciye kuri social media zacu za Instagram Twitter Facebook yose Bujumbura TV nigano kandi turi he turi muri Peace&Love aho twasanze Vichou ariko arakora ama repetition ari kumwe na band yiwe ari kumwe na Happy Famba Rongo the Fighters tumenya vyinshi vyerekeye Vichou gatumuha ikaze tumwifuriza n'amagara meza turakora mukije yambo cyane murakomeye amahoro sana tukusaye tumahe turayakusanya kabisa ahubwo yana ni hatari tuca dufata urukanyo mumaze kuvyibona tukumwe na Vichou Vichou reka wanda gwebongeze kwanza kundira mwaswanya na Akes Dan rimeze neza cyane asante sana urakoze cyane gusa Chivo bya musore na Akes Dan murimba njye byagenze gute cyatanguye gute Akes Dan uretse ko dufise vyinshi duhurira ko no muririmbyi nkanje hama yarifuje ko dukora n'indirimbo nk'umuririmbyi araca muri management hama management iramwemerera ivyo asabwa arabikora hama biragenda kujye vyagenze indirimbo iratoka kujye nyene cyo vyumva nawe ko ibintu biba bimeze neza cyane oyi muri Peace&Love twabizi yuko ari ibintu cyane bigoye cyane kugira ngo umuntu ashaka kurimbana na Vichou ko ari umuntu amaze kubakiza amaze gushika kwindi ntambwe kugira ngo murimbana Akes Dan nta kintu wamusavye vuga ati ka umikino canke yabaye kumufasha gusa bisanzwe umuntu arafise integuro yiwe abafise uko ibintu vyo bipanze ni nka kujya kwiwawe muhira ya garderobe yawe urafise ukuntu upanga impuzu amapantaro amabutura imipira amashati kimwe cyose ubuzi iyo kija donc no muri Peace&Love kuririmbana n'umuntu bibaza ko birafise ko bipangwa nabikubwiye neza nti Akes Dan yarifuje kuririmbana na Vichou hanyuma ivyasabwa hari byo kubisanzwe boblige ko utegerezwa kugushitsa hama umaze kubishitsa bimaze guhera bakabona ko abishikanye byose indirimbo ikisohoka ibintu bikagira inzira urumva yuko ntaco dusaba ca amafaranga canke iki mugabo hariho ivyo tukoblige ngerageje kubwira nk'ama studio aba producteur mukorana nabo ama video ibiki donc nibindi ubikeneye caja muri The Fighter Production agacamubwira inyuma ya Akes Dan nabandi muririmbye Vichou azorimba namwe no miss canke biroko nyine gusa sinzi ko muri management hari urashikayo ngo asabe kuririmbana nanje ariko je ndi tayari yakibaza na mwavyumvise ari tayari kurimbana ari ivyo bose bifuza kurimbana nawe tashaka kumwe nawe katumenya byinshi vyekeye ubuzima bwiwe tumaze imisi ukubona ku mafoto mu social media uri mu gihugu cy'u Rwanda uri mu biki uri gutegurika Abarundi mu gihugu cy'u Rwanda umuririmbyi abari uko abameze navuga ko umuririmbyi aguma yiruka aguma arondera nka kujya turyamye usanga turakompoza canke ni nkuko wasanze muri repetition ngaha urumva usanga umuntu aguma yagura umutwe aguma yagura imbibe kuba mwarabonye amafoto ndi mu gihugu cy'u Rwanda ni nkuko ejo muzobona ndi muri Tanzania Kenya Uganda Ububirigi mu Bufaransa muri Amerika Canada kuvuga ubwenge burarahugwa niyo nimigani y'ikirundi ubwenge burarahugwa kandi ngo ubwenge buvimuhana akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze urumva ko yose nimigani yerekana ko umuntu yatatembereye canke yatabajije abandi bantu uko babigenza ari gihe usanga atamenye donc kumbona mu gihugu cy'u Rwanda amafoto azirikira nuko ndiko ndarahura ubwenge canke nuko kandi mu kazi kacu ka misi yose ko kuririmba mu turondera kandi turondeza donc ko turakora ndiko ndakora hano ngaha mu Burundi ama album aramaze kuba ngahe dukorera mu Burundi hama arageze rero yuko muririmbyi ashobora kujabuka hanze agakorana n'ayandi maboko y'abaproducteur kugira ngo ibintu bimere neza cyane ariko nitukiraho nyine muri amafoto bintu bisiki abica muri social media ivuga yuko Vichou yagiye mu gihugu cy'u Rwanda akora indirimbo na Knowledge muri gukora ibiteramo mugabo kunka inyishu ndetse n'aba certified shaka tumenye byinshi iyo ndirimbo irahari cyane byabaye nyine z'ukuri erega kirazira kuza muraruri inkono itarasha bavyita kujabura mu kirundi indirimbo wewe rindira uzoyibona nk'ubu wari indirimbo izosoka itariki indwi indirimbo ya Knowledge zirahari nuko wariwe mwabonye hari abandi tudashima guposta nibaza ko kazoza karaba nka surprise mugani wa benshi bamaze imisi babikora twe twifuza gukora imbere yuko dushira amafoto menshi ngo turi muri twifuza ko ibikorwa ari byo bivuga nico gituma ubonye nk'ijya foto no kuvuga igikorwa kirahari
aho nuko wibagiye ko hariho na JD indirimbo yiwe nawe nyene yarakozwe kuvuga ko The Fight barafise ukuntu bavuga bati igikorwa kigende gutya ntugire ikibazo canka bariko baraturaba ntihagira umuntu numwe agira ikibazo c'indirimbo ngo na Knowless canke n'undi muririmbyi ari we wese nibaza ko harageze ko uburundi natwe dusohoka tukerekana ko mu muziki w'uburundi ibintu bimeze neza donc kuririmbana na Knowless ni vyiza bientôt muzobona indirimbo nibaza ko vuba cyane ahubwo mutangura kubona indirimbo viyanaririmbana n'abanyamahanga. Yes. Hagati y'indirimbo arimbana na Knowless hamwe na Lady JD azagusohokiya. Muri The Fight bavuze yuko hazotangura gusohoka ya Lady JD izosohoka itariki 7 kandi izotangurira kubonekera mu gihugu cy'u Rwanda. Kuko uzogenda gutangura kuboneka mu gihugu cy'u Rwanda tangurira ngaho iwacu nyene. Oya ngaha umuhanuzi ntiyumvigwa iwabo yaba atavyemera hari abapinze ngo iyo ndirimbo ntiyabayeho uretse n'indirimbo n'amasanamu arahari no kuvuga twebwe twifuza ko ibikorwa vyacu ari byo biza biravuga hama abandi bo nuko bashobora kuba batahura bati uyu muntu ivyo rivyo byose ntari karatubesha kuko ntihenze mu misi canke mu mezi aheze harabonetse amafoto Lady JD ko ibido abantu bavuga iyi ni showbiz bagizeho iyi nibiki mugabo nibaza ko hageze rero ko igikorwa reki nyamukuru kiza kwivugira guhera mu gihugu cy'u Rwanda naho nakubwiye nti turiko turagura imbibe turiko dukorana n'amaboko y'aba producteur bo hanze kugira ngo ya mipaka dukunda kuvuga ko dushaka kwagura gushika hose hashoboka ku isi kugira ngo bishoboke nico gituma ubona ko indirimbo yahereye mu Rwanda ariko no ngaho izohaza ni nkuko twari guhera muri Tanzania canke muri Kenya bivanye nuko management ivyumva kwagura imbibe kuja gukorera hanze kuko ana abaproducteur bo hanze kurana abaproducteur abandi bo hanze bakora nk'abashimye kibo kuko abi wacu mutashimye ko mukorana aroke tuzi yuko production mu nazo tubona kwigeze kundi rwego impuza makungu nk'uko abandi bagezeko wa mugabo we ntunteranye n'abaproducteur b'Abarundi maze gukora album 3 mu so guteranya no uvuze uti twebwe twashimye bya gukora mu Rwanda kwa twashatse kurahura ubwenge kandi twagomvye ubwato turabona production imeze nk'iteye imbere gatoye mugabo tubona ko production yacu ngeze ngo iri ntambwe nitwavyanse mugabo urabizi mu Kirundi bavuga ngo iminwe iryo hinyurana no donc bivuga ko muri Peace&Love Vichou aramaze kwinjira ama studio menshi mu Burundi kandi ndiko ndakorana nabo kandi sindabagaya singaya production y'u Burundi ahubwo ni hamwe tuvuga tuti reka duse nk'abagira novuga mix ukumva ukuboko kwa Amiri ukumva ukuboko kwa Bashir ukumva ukuboko kwa Liza ukumva ukuboko kundi mu producteur wari we wese ukumva ukuboko kwa Koli ukumva donc no kuvuga ko nibumva nka album isohotse bizoba ari ibintu byiza cyane kuko bazokumva uburyohe bw'amaboko atandukanye. Tukanyene mu Rwanda uravuze ko se bikorwa byinshi ariko hari itariki 7 iravuga ko ufise igiteramo cyo tema kimeze gute cifashe gute mwakirose gute meze gute mwitegure mu bwanyu bwanyu canke naratumiwe Peace&Love canke Vichou nabwiye nti tuko turagura imbibe nuko ugiye kuraba mu bindi bihugu barateye imbere cyane ugasanga ibintu byabo bigenda ku management nk'iki kibazo ukibajije Happy Famba acha kwishura neza ko vyagenze ko jewe ndi hariya nk'ubu ndi kuri stage simenye ivyo bari ko baravugana n'abantu ko nashoboye guca kuri stage ahantu na performinga gato yero vyakurikiye navyo menya donc ico kibazo nibaza ko ico kibaza management nishobora guciguha umuti muga ico nzi coco nuko igiteramo kirahari itariki 7 ari kumwe no mu guca jazz band n'abahungu bakuriye muri Peace&Love abahungu barezwe na Peace&Love n'abahungu b'Abarundi canke abigeme b'Abarundi kazi na zumvise tukumwe na Vichou wa Peace&Love legano chaki nyene Bujumbura TV guys nimwage kugira subscribe na like na comment muri hose bya munzo bande mu abambere ko nka Vichou muri Bujumbura TV right so tushaka kumwe na Vichou tuve mu Rwanda tuvugana ivyerekeye waguvuga kenshi izina rya The Fight Production hamwe na Happy Farm chaka kumenya Happy Farm about The Fight Production namwe bw'amasezerano yameze gute bifashe gute ivy'amasezerano none umbagije ibintu vy'amasezerano sinzi ico mavanda chaka kumenya ubucuti bagati ya The Fight Production hamwe na Peace&Love no kuvuga ni Peace&Love iri muri management ya The Fight Production nibaza ko
kiba gisiguye mu gihe umuntu akubwiye ati gendo baze muri management the fighter Peace and Love urumva ko Peace and Love biri mu burongozi bwa the fighter ni ikintu cyumvikana abariko baraturorera nawe ngira baracumva bo baragitaho ariko nyine the fighter ngo na happy farm nasuze muri rimwe akaca ija kurondora kandi n'abandi baririmbye kandi ubwo birakunda neza bigashoboka neza ko muri kumwe neza tangwa ari mwihari canke ntarondera inyungu ziyo kubwiwe bati jewe bagenda bahevye ndondetse wanje mbe kubera iki mu birabira hafi Diamond arongoye Wasafi rimwe baririmbyi bangaye ico ni ikintu nibaza ko dukwiye saho honyene cyane muri Amerika ba Jay-Z uzosanga bafise ibindi bintu vy'uhabo ndakuvuga nitwe twenyene mu Burundi ahubwo dusigaye kwiyumvira ko ari umuririmbyi ashobora ngo kuvuga kwikunda canke kugira iki nibaza ko ico kidashoboka kuko nawe atwara ntuburi umwana kandi nawe nyene nibaza ko bimubera vyiza iyo akulanshije imbere kugira ngo bon kuko bigenda kose ntabigira ngo abikorera jewe nyene ni nkuko ahica management nayironka nuvuga ko nibaza ko ico kiroroshe ni muririmbyi ni kujya Diamond ari muririmbyi ni vyoroshe ni kujya nya muririmbyi reka tumushimire Vichou tukwifuza amahirwe menshi muri game ya Buja Flavor urakoze cyane reka namwe ndabashimira ubwo mwagize neza kudusanga hano ku kivi urabona ko muri Peace and Love nitwicara tuguma dukora kajamuka ku bafans n'icyo bategura abafans ba Peace and Love icambere no babwira cyo nuko ndabakunda hama bige gukunda ivy'iwabo bige gukunda ikirundi ciwacu jewe nibaza ko bimwe nakubwira nti akanyoni katagurutse ni kamenye iyo bweze ndiko ndatangazwa n'abanyamahanga bavuga bati mu Burundi hariyo tana igihe mu Burundi muzomenya ko mufise tana nk'iyo mufise muzosubira kuza murumviriza indirimbo zo hanze ugasanga umurundi atunze telefone yiwe indirimbo nimwe y'umurundi irimo kandi ari umurundi urumva ico kintu kuno kibabaje Jesse mbwira abafanzi bakanje gusa ni n'abafanzi babandi baririmbyi b'abarundi gutunga indirimbo z'abarundi gutunga indirimbo z'abaririmbyi babo kizoba ikintu ciza kizoba ikintu ngira kamaro simbwire n'abafanzi gusa mbwire n'abajournalist bakunda kuvuza indirimbo zo hanze ajya n'amakosa kuko kuvuga indirimbo ya Arkeli ntazofana kumenya ngo gushimira mwaje wavuga indirimbo yiwanje naho je ntomushimira umwana we wanje azomushimira nibaza ko cyo bari ikintu ciza mu gihe twofata akaranga mutima kacu tugakunda canke tugakundisha abandi ivy'iwacu ico nobwira abariko baraturaba n'abafans meme n'abajournalist bari umuntu ari wese ashobora kumvura ururimi rw'ikirundi no muvurira akagohe ako hawo kuri baturana nabo abafans ba Bujumbura TV ubipfurije iki nabo oya abariko baraturaba bitege video itariki indwi video ya Vichou na Lady JD video izoba imeze neza ndabwire nti je vous aime, je vous embrasse ni Vichou Peace and Love. Yeah. Kapira gatoye gusa, gatoye nyene karyoshe nyene kagera abantu mu ndirimbo zawe. Kapatsi wo bamaze kuri mu ndirimbo zawe Peace. Indirimbo mfize indirimbo nyinshi rero bihava bingora. Yukunda yose uzivuga ati genda yikunda gose umva nyene yikunda gose gusumba izindi zose. Ikibazo c'indirimbo nkunda zose ndazikunda indirimbo imaze gusohoka mana ikunze kuko ntibikunda ko nsora indirimbo ntakunda kuko sino haba abafans canka abumviriza umuziki ikintu ntakunda. Okay abonye bamaze kuririmba indirimbo mukunzi wawe. Mukunzi wanje ndamaze kumuri. Iyo nyene dushakariwe muririmba. Oya ntibikunda kuri televiziyo n'abariko barandaba neko narimbiye umukunzi aba nabakunzi mu muziki navuze umukunzi umwe agushaka umutima yagushaka kunyota no gifise nyene mulova sinahuye umukunzi ushaze bebe ushushu sheri sasa bebe ushushu sheri sio hao watu wako natuangalia hawa tuko ku kazi hii ni kazi tu ange Vichou yaririmbiye beshi no abo ndirimbiraho ngaha vendredi samedi dimanche mbavisa akazi karaoke benshi baba baje urumva ko bica bingora kumenya ni mbega ni uwo mukunzi we nuhe wa mushiri shushu wavuze bashobora kuba benshi mu gihe bambona ndiko na performing mugabo indirimbo kuririmba indirimbo ni indirimbo nyinshi sinzi reka tuginote okay urukanywa canke okay abahungu baraho baryoshikiyago wewe akaziki kari hano kagashiramwe ibirungo kabisa icupa kurindi ngo bagimwe iyindi iziritse inkuru kuyindi kumachi as menshi yes man hapa ni Vichou Peace and Love.
Namwe kadabashimye kuri mwebwe mwese kwa dukwikana muciye kuri www.bujumburatv.com, Instagram, Twitter, Facebook, nyene Facebook yacu ni Bujumbura TV, kuri mikoro kumenya na nyene Big, kuri camera na kumenya na Scott. Kandi washimye kandi ifuza ikaze n'umunezero mwinshi cyane. Turakunda cyane kumenya Vichou Love and Peace and Love. Yes man, boy. Ciao ciao guys, we love you so much.